ngusuhuze kandi naguha ikaze ukurikiye Mwarimu TV aho uherereye hose, nizere yuko umeze neza kandi wamaze gukora subscribe. Ni iby'ingenzi, ni iby'ingirakamaro. Hanyuma rero ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2022 twari dufite umunsi mukuru w'abagore cyangwa se umunsi mukuru w'abari n'abategarugori wizihizwa ku isi hose. Ntago rero twagenda gutyo tutababwiye bimwe mu biranga cyangwa se bimwe mu mateka mu byamamare bifite amafaranga menshi kuri iyi si. Abagore 10 bafite amafaranga menshi, akayabo k'amafaranga menshi kuri iyi si, akayabo k'amadolari. Abagore 10 bakize ba mbere. Twihuse cyane ku mwanya wa 10 turahasanga umukecuru w'imyaka 70. Uyu nguyu akaba atunze akayabo k'amadolari miliyari 8 z'amadolari y'Amerika. Uyu nguyu akaba yitwa Paris Okeden. Uyu nguyu akaba aza ku mwanya wa 10 na miliyari 8 ziwe. Twihuse cyane ku mwanya wa 9 turasanga Anne Walton Craig. Uyu nguyu akaba atunze miliyari 9 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 8 turahasanga Diane Hendrick. Uyu nguyu akaba ari w'imyaka 75, akaba atunze akayabo ka miliyari 10 z'amadolari y'Amerika. Hanyuma ku mwanya wa 7 turahasanga Laurent Power Job. Uyu nguyu akaba ari umugore utunze miliyari 17 z'amadolari y'Amerika, akaba aza ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 turasanga Abigail Johnson. Uyu nguyu akaba ari umukecuru w'imyaka 60 y'amavuko, akaba atunze miliyari 21 z'amadolari y'Amerika. Hanyuma rero ku mwanya wa 5 w'abagore bakize kuri iyi si turasanga Miriam Adelson. Uyu nguyu akaba atunze akayabo ka miliyari 29 z'amadolari y'Amerika. Ubariye mu manyarwanda ni amafaranga menshi cyane utazamara. Hanyuma rero ku mwanya wa 4 w'abagore bakize kuri iyi si ni umugore witwa Jacqueline Mars. Uyu nguyu akaba ari umukecuru w'imyaka 82. Uyu nguyu rero akaba atunze akayabo ka miliyari 33 z'amadolari y'Amerika. Hanyuma rero nakubwira yuko utarakora subscribe wabikora kuko ni iby'ingenzi. Hanyuma twihuse cyane ku mwanya wa 3 turasanga Julia Conch. Uyu nguyu akaba atunze akayabo ka miliyari 53 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugore akaba afite imyaka mike cyane, afite imyaka 59 gusa. Twihuse cyane ku mwanya wa 2 w'abagore bakize kuri iyi si ya rurema turasanga Mackenzie Scott. Uyu nguyu akaba ari umugore uza ku mwanya wa 2 w'abagore batunze akayabo kuri iyi si ya rurema, akaba ari umugore wifitiye amadolari yiwe miliyari 62 z'amadolari y'Amerika. Uyu nguyu rwose akaba ayo mwanya we ari uwe nawe bawurwanira. Hanyuma rero twihuse cyane ku mwanya wa 1 w'abagore bakize kuri iyi si ya rurema, abagore ba mbere bakize cyane kabisa batunze akayabo k'amadolari menshi turasanga Alice Walton. Uyu nguyu rero akaba ari we udusoreje ikiganiro twari turi kuvugaho abagore bakize cyane kabisa kuri iyi si ya rurema. Uyu mugore rero akaba ari umugore rwose wiyizira ku mwanya wa 1, aho Alice Walton w'imyaka 72 atunze akayabo ka miliyari 68 z'amadolari y'Amerika. Ngewe rero nitwa JC, wari uri kuri MTV Mwarimu TV. Kora subscribe, ukande share ndetse uduhe igitekerezo muri comment. Ibiganiro nakagaruka.